Murabona ino foto na cancane ni cover y'igikorane ni concert en live iriko irategurwa Aline izo biri live ku bantu bose bavyifuza kugira ngo baryoherwe na cancane hatwinjiye muri gospel hatwinjiye muri vya bihe vyiza abantu bose barumva ku byo gutazira no gusenga Imana. Rero nivyateguriwe hano iwacu mu Burundi, vyateguriwe muri Montreal. Urumva kubera BTV atarubibe na rumwe urumva hose turahari kugira ngo tubashikirize ibiba biri kuravugwa ndetse tukananakorana n'umuntu wese ari kuri no butaka bw'isi tugakorana naho wabo tuzazokorana n'abadayimoni gusa naye abantu baremwe n'Imana dutegezwa gukorana nabo. Rero ni concert iriko irategurwa na cancane urabona ko kuri no cover hariko Apotre Apollinaire na madamu wiwe imyiteguro ibarembeje bariko baritegurira kino gikorwa. Ndabona David Nduwimana, ndabona Fabrice Nzeyimana, ndabona n'umugwi wo guhimbaza no gutazira muri iryo shengero Porte de Brebis Wirin umwe aririmba ta completo kwijabe benshi baramuzi kahitinze uri mwiza mana benshi cyane urabona bose re bari kumwa Gentil Misigaro n'abandi benshi ndazi ko umufani wiwe ego cyane. Rero ni shengero Porte de Brebis Montreal bateguye kino gikorwa bagiteguye mu ntumbero yo kugira ngo bagure cankwe bubake niko basanura imitima y'abantu benshi kandi ijambo ry'Imana niryo ribivuga neza ati ishengero ryamye ego dutegezwa kuja mu ishengero. Rero kino gikorane nkuko mwavyumvise kizoba mu ntumbero kugira ngo bagure no vuga ikibanza y'Imana sevre ingoro y'Imana ya mbere n'imitima ariko nkakujya dufise inzu tujya kurara birakenerwa yuko tugira n'inzu yo kugira ngo dutazire mu Imana duhurire hamwe kuko ijambo ry'Imana rahajya riravuga ngo uko ya minsi mibi ishishikara iza ngo namwe murushirizeho kwegerana cyangwa gukoranira hamwe. Rero ni bamwe mubo batumiye kugira ngo badufashe mu guhimbaza no gutazira. Mbere bizogenda gute kugira ngo uzukurikirane ico gikorwa? Tutaravuga uko bizogenda mwiriko ndumva kino gikorwa ni kintu camimbaye cyane ati kubera iki aba bose twagiye tubona n'abantu siko bahuriye muri eglise n'abantu bafise umwe wese ubutumwa Imana yamuhaye ati genda ukore kiri ariko ukumva abantu nk'aba bashe kuja hamwe bakavuga ati reka dutegure ikintu kugira ngo turabe bari abantu tubahe ikintu. Hari ibihugu byishimika badasenga batazima badakoranira hamwe. Ibaze rero abari mu gihugu ari ngaha mu Burundi ari muri Canada ari mu Rwanda ari he akavuga ati reka hagira ikintu nkora kugira ngo bari abantu bari muri kiriya gihugu nabo baronka basengera. Ni byiza cyane tuboneraho gukeza abantu bose bariko baritanga. Novuga ko pasteur wa w'iryo shengero Porte de Brebis yagerageje kuturungikira bimwe na cancane mu byo yifuza no gutumirira abantu. Pasteur Evode Nduwimana asanzwe arongoye ishengero Porte de Brebis. Reka tumukurikirane tuheze tugaruke twumva ngene bitunganijwe ngene tuzokurikirana ico kibiriraho ivyo bikorwa n'ingene dushobora gukora ico gikorwa ciza tukubaka ishengero y'iyindi mitima bene wacu. Ego cyane turabona rero yamaze guhashika. Reka tumuhe ikaze Pasteur Evode Nduwimana hama tubarire byinshi biriko birategurwa. Mwiriwe Mika ndabashimiye cyane abanwanyi ba chaîne ya televiziyo iyo bakurikirana hiyo i Bujumbura. Ndagushimiye kumwitwarariko no kuri emission mwakoze kugira ngo mushikire ibikorwa turimwo. Ikibazo ca mbere wambajije kivuga ngo intumbero y'igikorwa turiko turakora iyi concert twitiriye ngo Tous pour l'héritage. Tous pour l'héritage no kuvuga ngo ni ragi rusangi kuri twese kubera yuko intego y'iyi concert kugira ngo twegeranye uburyo turonka amafaranga yo kugura inyubako dukoreramo ibikorwa
nibaza ko tuzoronka akaryo ko gusigura ibikorwa byose tutekanya gukora nk'ishengero. Dufise ibikorwa byinshi, dufise imigambi myinshi. Ni ishengero ryakira abagishika, ni ishengero rivuga ubutumwa, ni ishengero rifasha abantu guhembuka mu mitima, ni ishengero rifasha ugwaruka, kandi ni n'ishengero rifise n'indi migambi muri kazoza. Rero Heritage pour tous nuko dufise abantu bariko barakurira ngaha, dufise n'urundi gwaruka ruko ruraza, twifuza ko babandanya kuronka aho bakurira spirituellement, baronka amavaleur abafasha kubandanya mu buzima. Rero intumbero y'iki gikorwa no kugira ngo bene data abaririmbyi bemeye kuza kudushikira, dushobore kuraba ko dushobora kuronka uburyo bwo kuza kugura iyo nyubako. Tuko turondera ico bita mise de fonds canke hypothèque. Ikibazo ca kabiri uvuze ati abatumire bazoba bari muri iyo concert. Donc turafise abaririmbyi, turafise bene data abakozi b'Imana, duhereye kuri Apotre Apollinaire musanzwe muzi ngaho onye i Bujumbura mu ishengero rya Shemeza, bazoba baje kudushigikira a distance. Ndasubira gusurinya yuko iyi concert izoba en ligne. Umuntu aho yoba ari hose muri Amerika, muri Asia, muri Afrika arashobora kuyikurikira. Hazoba ari Apotre Apollinaire, hazoba hariho Fabrice Nzeyimana ari Kigali, asigaye akorera i Kigali. Hazoba hariho David Nduwimana ari muri Australia. Hazoba hariho Willy Uwizeye ari muri Etats-Unis. Hazoba hariho kandi Kaze asanzwe ari ngaha, n'uwitwa Gentil Misigaro basanzwe bamenyereye abaririmbyi, n'abandi bajene bari muri Ottawa bitwa The Change, n'abandi bartiste batandukanye muri Montreal. Rero bizoba en live, bizoba en ligne. Ukuntu umuntu ashobora kugura itike cyangwa kuraba iyo concert nuko hariho site yitwa ngo pointdevente.com. uyinjiyemwo ukaraba tous pour l'héritage, ucushikira kuri iyo concert yacu ya Eglise Porte de Brebis, hama ugaca utangura gushamo ama information. Itiki igwa mahera 15 n'ibice 14, sinzi uko angana mu marundi, mugaho aho umuntu yoba aherereye hose muri Europe, muri Amerika, amahera yo gukoresha ayo mahera araheza akakubwira ikiguzi ca valeur y'amahera mukoresha hiyo. Hama weje kugura itike ucuronka rien kuri iyo tike. Iyo rien niyo umuntu azoklikamwo igacimujana muri concert, izoboneka kuri chaîne ya YouTube. Mugabo ni chaîne iri sécurisée kubera yuko ari concert iri lucratif. Donc umuntu wese rero aguze iyo tike ntabaguze gusogera ngo yinjire muri concert, abanaduterereye kugira ngo dushobore kugura iyo nyubako. Nico gituma nshaka gutera intege umuntu wese yobishobora, aho yoba aherereye hose, aho buri hose, urashobora kudushikira muri ubwo buryo, urashobora kubana natwe tugahesha Imana icubahiro mu guhimbaza, mugo kandi turashigikira umurimo w'Imana. Ikirindi jambo bavuze ati mbega nirihe jambo wobwira abadukurikirana riri mu mutima. Nagomba gushimira aba baririmbyi, izo nshuti, abakozi b'Imana dusangiye ibikorwa ngaha muri Montreal, n'abandi benshi bari hirya no hino, ba Fortra, aba pasteri bamaze kudutera intege, bamaze kudushigikira. Si gikorwa gisanzwe, ni gikorwa cyo kwizera. Rero turasaba ngo umuntu wese yabaherereye ico ukumva Imana ishize ku mutima wawe ugikore. Ico turiko turakora mu gukora ibikorwa no kubasangiza umutima uri muri twebwe. Umutima w'igikorwa c'Imana, n'umutima wo gukorera Imana. Uwo yokumva wese mwemwe yaramukoze ko yogikora uko yumva arongowe. Ushaka kudushigikira urashobora kutwandikira kuri WhatsApp. Inimero ni 514691 514 514 691 5010 514 691 urashaka kutwandikira tugakubwira uko bikora. Ushobora kugenda ku mapage yacu ya Facebook, ya Instagram, urashobora kubona ama information yose ajanye n'ibikorwa turiko turakora. Rero ndabashimiye cyane, umwami Yesu abahezagire, ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo yo muri mwebwe tubandanye gushikira no gushikira umurimo w'Imana, uhoraho abagire neza.